ubumwe ntibuhagaze ku byo dufise canke duhuriyeko nk'ubwoko, umugambwe, idini canke ico cose gihuza abantu. Ubumwe ni ubuntu, ni uko kumva ko ndiho kubera uwundi kandi ko nkenewe kugira ngo uwundi abeho. Ndemeza ko ubumwe ari uko kurengera kahise tukubaka kubu kadashingiye ku vyabaye, gutyo tugategura kazoza gatandukanye cane n'akahise katubabaje kandi kadukomerekeje. Twiyambure ivyo vyose vyodutandukanya, maze twambare umwambaro umwe kuba umurundi w'ukuri, umurundi agendera ubuntu n'urukundo, kuko burya ubumwe ni ubuntu.